Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cane aba ariko aravugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwa mwaranyagejwe turayatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Turamaze igihe kitari gito tubaha inkuru zijanye n'uko umutekano wifashe ngaha mu gihugu c'u Burundi, nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye amenyeye ko hari umurwi ukomeye cane ushaka kumutembagaza ku butegetsi, kandi uwo murwi ukaba wiganjemwo nyine abavuga ko bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza. Ibintu birabandanya kuba bibi cane kugeza uyu munsi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye atagifise umuntu n'umwe yizeye mu bategetsi bakomeye cane bo ku rwego rwo hejuru, aho ariko arakora ibishoboka byose ngo akore impinduka maze arabe ko yahagarika ako karwi kariko karashaka kumutembagaza ku butegetsi, mu gihe nyine ako karwi nako kariko karaca ku biti n'amabuye kugira ngo gatembagaze ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru ateye ubwoba adahumuriza duhejeje kuronka ajanye n'ako karwi kariko karashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse naho integuro yabigeze ndetse n'ico Prime Niyongabo ahugiyeho muri no minsi, kuko amasoko menshi aremeza ko ata muntu n'umwe aherutse kubona Prime Niyongabo arongoye gisoda c'u Burundi, aho benshi nyine bikeka ko ashobora kuba yarahejejwe mu rugo, ariko abandi bakavuga ko ariko arategura ikintu gikomeye cane, kuko ariko arakorana amanama n'abajenerali bakomeye cane mu kinyegero, akabikora kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ntamenye ibyo barimo maze azikangure bamaze kumupapura igihugu. Hari amakuru menshi adahumuriza twabateguriye tugira ngo tubashirize mu idonido ry'aya makuru. Wipfuza kujya uba mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira ibiriko birajya mbere mu bariko barashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse n'amakuru ahambaye twamaze nyine kumenya kuri ako karwi kariko karashaka kumutembagaza ku butegetsi, kiganjemo nyine abavuga ko bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo. Reka tubanze tubashigikirize ino ntahe ihambaye cane twateguriwe na Pacifique Ninahazwe aharanira agateka kazina muntu, ariho agenda yerekana ibihe bitandukanye Burundi bwagiye bucamo, kandi hakerekana uburyo ki umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH watanguye, ndetse n'ico abarundi bari bawitezeho mu ntango, ariko bikaba biboneka ko umurwi CNDH ubu ngubu wahinduye intumbero, aho kugira ngo ukorere abanyagihugu usigaye ukorera ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu guhishira amabi atandukanye ubutegetsi bukora, ndetse no kurwanya abagize uruhara rukomeye cyane kugira ngo uwo murwi ubeho. Byose tugiye kubashikiriza. Twese turashobora gukenera abaharanira agateka kazina muntu. Hari abaherutse kumbaza impamvu naherutse kubaha inkuru y'ibyo nabonye mu rugamba rwo guharanira agateka kazina muntu. Reka ndabasangize iyi nkuru y'igihe hashirwaho umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNDH. Guharanira ko habaho mu Burundi umurwi wigenga ujejwe agateka ka muntu byatangujwe na Ligue Iteka muri 2006. Ibyo mirwi njewe ntabyo narinzi, na cane ibyumviro ngenderwako byayo bita Principe de Paris. Igihe ntowe kurongora urunani Frosca muri 2009, abagenzi banje barabinsiguriye neza ndabitahura. Guhera ico gihe Frosca ica ifata iya mbere ishira hamwe ayandi mashira hamwe yigenga, turaduza ijwi kugira turonke natwe uwo murwi. Irwari urugamba rworoshe, abategetsi bari babanye nabi n'amashira hamwe aharanira agateka ka muntu ku buryo batinya urundi rwego rwoza kuyashigikira. Kwaragendeye abategetsi benshi n'abashinga amateka kugeza aho hatinda hakaboneka itegeko rigenga CNDH muri 2011. Mujyo twasaba kugira uwo murwi wigenge neza twananiwe utuntu dukeya. Guha CNDH uburyo bukwiriye bwo gukora itarinze kwama isabiriza muri leta, no guha amashirahamwe yigenga ruhara ruboneka mu itorwa ry'abagize CNDH. Ariko itegeko ryatowe twarabona ko ataco ryo kwica habonetse abagabo n'abakenyezi babikwiriye baja muri CNDH.
nyuma y'iryo tegeko haje igikorwa cyo gutora abagize CNDH. Muri ico gihe niho namenyana ubwa mbere na Honorable Pascal Nyabenda yari arongoye umurwi mu nama nshingamateka mu byo ijejwe harimwo agateka kazina muntu. Umunsi wa mbere mpura na Honorable Pascal Nyabenda. Pascal Nyabenda yari mushasha mu nama nshingamateka yari yatowe muri 2010, imbere yaho yari buramatari w'intara ya Bubanza. Nari ndamufise ko amakuru meza. Nko mu kwezi kwa kane 2011 twarahuriye muri RPA mu kiganiro ca politike caba kwa gatandatu mu gatondo. Igihe duhura hari kwa gatanu inyuma y'umutaga. Yari yasabye ko ikiganiro tugikora imbere bakazakivuza bukeye, kubera bwaca aduga mu bikorwa rusange. Sinari bwigere ndamubona, nawe ndibaza ko yari anzi ku iradiyo gusa. We yashitse kare yanjye, namusanze yicaye muri studio. Sinibuka neza ko yari kumwe n'umumenyeshamakuru Serge Niyibizi canke Gilbert Niyonkuru. Narashitse ndabaramutsa, ariko nkabona aguma abira icura cinshi, ahema nk'udashikana neza. Nibajije ko byava ku bunini bwiwe, ariko kandi kwitaba ikiganiro ca mbere nk'ico byaratera ubwoba bamwe mu bategetsi ba CNDD-FDD, byarabatera ubwoba guhura n'abantu bo muri societe civile. Muri ico gihe nyine byari bikomeye cane. Sinamenye neza icatumye amera gutya uwo munsi, ariko twarahuye mu nyuma mu bindi biganiro byinshi. Nta kibazo nk'ico yari agifise. Ico kiganiro cagenze neza cane. Ngitangura ikiganiro naravuze ko Pascal Nyabenda nari ndamuzi neza kuva akiri buramatari, ko nari nizeye ko azoba umushinga ntahe mu gikorwa cyo gutora abazoja muri CNDH. Narabonye ko bimutangaje cane, ubundi yari yiteze ko nje kumurwanya. Muri ibyo bihe abategetsi benshi baza mu biganiro bazi ko societe civile igorana, gusa ko yanka abategetsi bava muri CNDD-FDD. Ntibari bazi ko kenshi duhagarara ku mategeko cane kandi ko tuzi neza tumuvuga uko tumuzi. Twavuye muri ico kiganiro yatekanye dutwenga, kandi twaragumanye imigenderanire myiza no mu nyuma, kuko twagumye tuganira no ku bindi bibazo bitandukanye byarebaga igihugu. Igikorwa cyo kurobanura abazoja muri CNDH. Ico gikorwa catangujwe n'itangazo ryasaba abipfuza kuja muri CNDH kujana amadosiye yabo mu nama nshingamateka. Dosiye yanje nayijanye ku munsi wa nyuma, hasigaye isaha ngo ico gikorwa kirangire. Nta ntumbero nari mfise yo kwinjira muri CNDH. Nari nipfuza kwibonera uko ico gikorwa kiriko kiragenda. Naranatinya ko bohava bantora kugira bantumye ku madosiye nariko ndakora, cane yijanye no kurondera ubutungane bw'igandagurwa rya Ernest Manirumva. Ico gihe byavugwa ko hoba hatanzwe amadosiye arenga 1000. Sinibuka uko bacukumbuye amadosiye bagatoramwo abaja kubazwa n'umurwi w'abashingamateka wari ujejwe guhitamwo amazina 21 yategerezwa kujanwa imbere y'inama nshingamateka. Niho nanje natumwako. Uwo murwi wari urongowe na Honorable Pascal Nyabenda. Ndibuka ko harimwo umushingamateka wo muri Aprona Esperance Inamahoro yahoze ari buramatari wa Bururi, umushingamateka Norbert Ndiho kubwayo wo muri Frodebo Nyakuri, n'umushingamateka Alfred Ahingejeje yaserukira abatwa. Nahamagawe ku mugoroba buriko burira. Ngishika nararamukije abagize umurwi. Mbona Honorable Pascal Nyabenda atanguye gutwenga. Ni umuntu asanzwe yamara akamwemwe kandi atebura cane. Umwanya wa mbere kwari ukwidondora. Barambaza nkishura. Natanguye kubatwenza bakiriko barambaza ibibazo bijanye n'umwidondoro wanje. Hari inyishu nabahaye ku bibazo bimwe zica zirabatwenza. Turanaharira akanya kuko bari bafise uko iyo myidondoro itegerezwa kuvugwa. Sinshimye gutomora ibyo bibazo. Inyishu natanze nzozibaha ikindi gihe. Mu nyuma niho bambaza impamvu nibaza ko nkwiye kuba muri CNDH, ibyo maze gukora mu bijanye n'agateka kazina muntu. Narabishuye ibyo bipfuza kumenya, ariko mu kurangiza ndababwira nti, banyakubahwa, sinibaza ko kunshira muri CNDH ari ikintu coborohera mwebwe, naho mwobishaka mwohava muronka amategeko abibabuza. Ntabwo nibaza ko mukeneye cane kumenya ko njewe mparanira agateka kazina muntu, ndazi ko musanzwe mubizi. Ariko ngira ndababwire ikintu kimwe gusa cotuma munshiramwo. Kunshiramwo byoba mu gihe mwebwe nyine mwoba mwikunze.
murazi ko politike ihindagurika. Ejo murashobora kwisanga mu munyororo mukitwa abansi b'igihugu. Ibyo n'ibyabashikira murazi ko abahora ari abagenzi bazobaheba. Ikintu cotuma jewe munshira muri CNDH nuko muzi neza ko nimwafatwa ari jewe nzokubahuka kubavugira mu gihe abandi bose bazoba babataye. Nimumpe izo ngufu nze ndabatabare mugowe. Bose bace baduka baratwenga. None Robert yatwenga gahoro gahoro naramutwengeje cane. Pascal Nyabenda we yaregutse aratwenga rwose. Twaramaze akanya dutera inkuru hanyuma ndasezera ndigira. Mu nyuma amakuru naronse nuko habaye impari mu karwi gato k'abasendefd bamwe bavuga ko bonshiramwo kugira bantumye bavuga bati tumushizemwo akaba atari we ari ku mutwe ntazosubira kuvuga hazohora havuga umukuru w'umurwi wenyine. Urundi ruhande ntirwashaka ko mbamwo. Abampaye amakuru bambwiye ngo abo muri urwo ruhande bagize bati urya muntu ntimumuzi mwebwe ikintu cyose yojamwo yoshobora kugihindura opposition nuko ingingo iba irafashwe ko batonahirahira ngo banshire muri 21 bazoja kwiyamamaza imbere y'inama nshingamateka kubera batari bazi ibyo nohava mbwira abarundi bose. Uruhara rw'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Terence Sinunguruza. Mu mashirahamwe yigenga twari dufise abo twifuza ko batabura muri CNDH. Bamwe twari twamaze kumenya ko hari imirwi y'abashinga amateka ibashigikiye abo ntaco twabavuga ko mu gihe twari tuzi ko by'ukuri baharanira agateka ka muntu. Njewe n'abagenzi banje bakeya twaragiye kurondera icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Terence Sinunguruza kugira tumusabe ko yokora ibishoboka byose Jean Marie Vianney Kavumbagu ntaburemwo mu bazoba bagize CNDH. Kavumbagu yari umuntu twubaha twese. Yavuga make ariko akaba udadohoka kwibanga ryo kurwanira agateka ka muntu. Kandi twari tuzi ubumenyi bukomeye afise mu bijanye n'agateka kazina muntu. Twari tuzi neza ko atowe azogirira akamaro CNDH. Terence Sinunguruza yaraturavye arumirwa yatubwiye ati abantu bo muri societe civile bw'abarundi muratandukanye n'abanyepolitike. Muri politike kirazira gukora ikintu udafisemwo inyungu. None Kavumbagu atowe mwebwe muca muronka ikiko ata numwe muri mwebwe azogena ahantu. Nari gutahura muje kwivugira ngo mujemwo. None muje kuvugira uwundi muntu mutari kumwe. Ni ukuri ndatangaye kandi nzogerageza ajemwo. Ibyo bintu yarabyikuguye umwanya kubona ata numwe muri twebwe ariko amusaba ngo amufashe kujamwo. Ahubwo tukavugira uwundi atakindi duhuriye ko keretse kuba dusangiye rugamba. Sinunguruza yari umuntu adasanzwe ariko aravuga wamwumvamwo ubuntu n'ubwitonzi bwinshi cyane. Yari yabonye byinshi, yari azi amabanga akomeye y'igihugu. Uko yabitwemereye niko yabikoze. CNDH ya mbere. Abagize CNDH ya mbere batowe ndi mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Mu batowe harimwo abantu b'inararibonye twari dusanzwe tuziranye mu rugamba rwo guharanira agateka ka muntu. Uretse Jean Marie Vianney Kavumbagu yari yarongoye Ligue Iteka akaba yari n'umukuru wa Kosomo. Haratowe Prosper David Nahimana yahoze arongoye Ligue Iteka na Rosia Nyamarushwa yahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ligue Iteka. Abo twari tubazi neza cane. Haratowe umukuru w'umurwi Frere Emmanuel Ntakarutimana. Njewe nari nsanzwe ndamuzi nk'intwari kandi nk'incabwenge. Abandi benshi muri twebwe ntibari bamuzi. Muri CNDH bo bari bibaza ko ibyo turimwo ari ikibazo c'amoko ko kumbure Emmanuel aje kuvuguruza amaraporo ya societe civile. Nabwiye bagenzi banje nti abasendefd ntibazi ico bakoze. Frere Emmanuel Ntakarutimana araturusha twese kumva ibibazo bya gateka kazina muntu. Iyaba Imana yo muduhaye ahubwo akarongora igihugu ibintu byagenda neza. Umurwi uhejeje gutorwa abamenyesha makuru barambajije uko nakiriye ico gikorwa. Ndavuga ko nkeje inama nshingamateka ku gikorwa ihejeje gukora. Mu nama nshingamateka bo nyine baratangaye, bari bibaza ko ibyo bakoze bitatunezeza kubera umukuru wa CNDH batoye atari amenyerewe cane mu mashirahamwe akunda kuvugwa. Niho bihendeye ku buryo bukomeye cane.
ubwanje nararonse akaryo ko kukeza Honorable Pascal Nyabenda ku gikorwa ciza yadukoreye, nawe nyine byaramutangaje ko ndamukeje kandi atanshizemo. Mu by'ukuri umushingamateka Pascal Nyabenda yarakoze neza ico gikorwa, ntirwo kwibagira kandi ko inama nshingamateka y'ico gihe yari irongowe n'uwundi mugabo abarundi benshi batari bazi ubutwari bwiwe, Dr Piyo Ntaryohanyuma. Mu bintu byose yakora Piyo Ntaryohanyuma yagerageza kuja inama n'abarongoye imigambwe yari mu nama nshingamateka. Ni nayo mpamvu CNDH ya mbere yaje yizewe na bose kuko yumvikanywe ko n'abantu bava mu migwi itandukanye kandi b'incabwenge. Inyuma ya Piyo Ntaryohanyuma ibyo ntibyasubiriye kuboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nokongera ko akantu kamwe, hari umwe mu bari bagize CNDH ya mbere yaje kundaba imbere y'uko batorwa, yarambajije ico nibaza ku itorwa ryiwe ko ntazomwiyamiriza. Naramutomoreye nti wewe hariho ibikorwa ndakuzimwo bijanye n'agateka ka muntu, niyo bakugira umukomisariya asanzwe nta ngorane bidutera, ariko bakugira umukuru wa CNDH canke icegera c'umukuru wayo turakwiyamiriza nta kabuza. Nawe urazi ibyo twoguhora bitandukanye byinshi kandi bitandukanye. Iyo mpanuro namuhaye yarayishimye aca yibera komiseri asanzwe. Ubundi yari afise igihangange mu butegetsi cashobora kumushira hejuru, aho yari gushaka hose yari kuhajya. CNDH ya mbere adushimishije cane mu bikorwa byayo, abarundi barayizigiye ihinduka buhungiro bw'abahanwa. Frere Emmanuel Ntakarutimana yarerekanye ubutwari bwiwe mu gihe yari arongoye CNDH ku buryo yizewe n'abarundi bo mu mirwi yose. Kumbure niwe yari abereye kuba umuhuza w'abarundi canke kurongora severe. Ni umugabo atavugira mivumbi ku muvumba. CNDH zakurikiye iya Jean Baptiste baribonekeza n'iya Siste nimuraba ibyo zikora ntaco twobivuga ko keretse ko zaje ari ibikoresho bya CNDD mu kurwanya abakoze ngo CNDH ibeho no gucafuza no gupfukira ibyaha nyine bikorwa n'ubutegetsi. Turangize aho twatanguriye. Igikorwa c'itorwa rya CNDH ya mbere catumye imigenderanire yanje na Honorable Pascal Nyabenda iba myiza cane. Muri 2012 haradutse ibihuha bijanye n'uzosubirira Colonel Germain Ngendakumana mu burongozi bwa CNDD-FDD. Ico gihe haravuzwe cane Pascal Nyabenda na Leonidas Hatungimana. Umwe wese muri abo yarangendeye mu biro kuri Kosomo turaganira. Bose twaganiriye neza, mbere basanzwe banaryosha ikiyago kandi batagira ubwishime bw'abakuru. Niko nababonye sinzi ko ariko byari bimeze no ku bandi bose. Umwe wese twaraganiriye kuri ico kibazo c'uzotwara umugambwe. Sinatahuye neza ico Pascal Nyabenda yashaka kumenya kuko we wamengo ariko arambaza amakuru adufise ku buzotwara CNDD-FDD. Ndabye uko byagenze mu nyuma nibaza ko yari yamaze kubivugana na Perezida Nkurunziza, ariko akaba yashaka kumenya ko bizwi canke nawe nyine yari afise amadidane agashaka kumva ko amakuru adufise yamuhumuriza. Ikiganiro nagiranye na Leonidas Hatungimana co cari ico kumbwira ko ibivugwa atari byo. Yaransiguriye impamvu Nkurunziza atashobora kumwemerera kurongora umugambwe. Ico gihe ntiyambwiye ikijanye n'ikiringo ca gatatu Leonidas yaza yamaze kwerekana ko adashigikiye, ariko bikiri ibanga rikomeye cane. Yampaye izindi nsiguro zifatiye cane cane ku bijanye n'amadini. Kugeza muri 2015 imbere y'uko haduka imyiyerekano, Pascal Nyabenda narashobora kumurondera ku telefone tukavugana ku kibazo naba mbona. Ndibuka ko ku munsi mukuru wa nyuma wa Fokode muri Ruhuhuma 2015 Pascal Nyabenda yadufashije kugira abajejwe intwaro n'umutekano ntibawuhungabanye ngo batubuze gukorera aho twari twateguye. Yaraturungikiye intumwa mu birori byacu. Ico gihe CNDD-FDD yaserukiwe na Komiseri Everine Butoyi. Injyane z'ikiringo ca gatatu zimaze gutamwo ntiturigera dusubira kuvugana. Muri 2020 niho Perezida Nkurunziza yahava asandaba atarangije ikiringo. Mu mategeko Pascal Nyabenda nk'umukuru w'inama nshingamateka niwe yari gutwara igihugu by'imfatacibanza mu kurindira ko umukuru w'igihugu mushasha arahira.
aho kugira ngo Pascal Nyabenda ahaje indongozi za CNDD zahisemwo ko Burundi bumara iminsi 10 butagira umukuru w'igihugu. Abegereye Evariste Ndayishimiye baratinya ko Pascal Nyabenda atwaye iby'imfatakibanza gushika ikiringo ca Nkurunziza kirangiye ari guhava afata ingingo batiteze, harimwo n'iyo gusubiramwo amatora afatiye ku busuma bwari bwabaye. Muri uyu mwanya nabaye mu bibutsa ko Pascal Nyabenda ariwe ibwirizwa shingiro ritegekanya ko arangiza ikiringo. Abamushigikiye ntibari bakiri benshi, kumbure aho ari yaributse rya jambo nigera kumubwira ariko ararabanura abaja muri CNDH ya mbere. Ikintu cotuma njewe munshira muri CNDH nuko muzi ko nimwafatwa ari njewe zo kubahuka kubavugira mu gihe abandi bose bazoba babataye. Nimumpe izo ngufu nze ndabatabare mugowe. Pascal Nyabenda yaratomboye ntibyamukomeranye rwose ngo apfungwe canke yicwe. Yaramaramajwe bisanzwe nawe abifata ibisanzwe, birateba birahera. Ibimaze iminsi biba nyine birerekana ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bufise ikibazo gikomeye cyane kuko abamurwanya baramaze kuba benshi cyane kandi n'umugambi wo kumutembagaza ku butegetsi ugeze kure. Hari inkuru itomoye neza igaragaza uko umugambi wo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye uriko rategurwa. Turahaza kubashikiriza amakuru yacu, hanyuma wipfuza kuzajya abo mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta cindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.